ibi ni biro bigera kuri 200 vy'umuceri. Sasa rero abangaho jewe ndinjiye indani ndavyinzize gute ibi cha eba Allô? Oui. Ndashikanye ubutumwa. Allô? Bana korashuma. Wabonye inkoko n'umuceri? Yacu iki. Umubosi n'umubosi. Ndavuga ati none ibintu biri seriye kwe. None ndabirebe ni biri serious. Yeah. Bon, par contre y'ivyo twaba dufa canke akazi twaba dukora c'est pas que turi mu ma content canke iki umuntu ari mu collègue ari iki canke ari umuntu yene mwigeze kuba mwumvikana hama mugacanamwo nibaza ko kuza kuramutsa ingemu nta uyanka nivyo novuga kandi merci ndamushimire uranaje ikintu norenza ko donc kwanka igihugu canke kuvuga nabi ndongozi z'igihugu namaranga mutima y'umuntu nivyo yatahuye of course ariko mu bundi buzima busanzwe burya turabantu mumeze fresh muri bien cemeze neza hama rero burya handi ariko aru ni haba musumena maso y'inyana abangaha rero ibi ni ibintu Chimamanda yandungikanye jewe murazi ko ndi umwana mwiza ataka bikanje ni inkoko ipima ibiro nka 5 canke ibi ni biro bigera kuri 200 vy'umuceri. Sasa rero abangaho jewe ndinjiye indani ndavyinzize gute ibi cha eba Allô? Oui. Ndashikanye ubutumwa. Allô? Bana korashuma. Wabonye inkoko n'umuceri? Inkoko n'umuceri. Biri seriye cyane. Problème nuko ntinyi inkoko. Biri très sérieux cyane ahubwo kandi kantu nibutse. Aha tuvanako. Mfatira uko. Aha tuvanako. Ibihumbi 10, ibihumbi 20. Kunyene niko nabwiwe ndabishikana donc ari nayo ibirungo ni tomate gitunguru n'amakoto ibintu nk'ivyo. Sasa rero reka ndagufashe kwinjira indani kari mu kuvyara kari mu kuvyara ntunganikiwe ntupima ibiro bibiri ndabikwinjirize iyo igumiza sawa merci ego les amis ingore tuyagere leo ndakura kuku tuyagire indani tuyagire hanze niyo hari rimwe tuyagire kuntuze kumburugini ani bon allô comment ça va urumviriza umwana kiko no wawe karigo sangana jewe maraso yanjari ntuzi ko nanje ko na utobanze kabisa. Rero guys ndibaza murabona ikikorwa ntuzenye Chimamanda yandungikanye yabipostinze kandi atafoto nta cabaye. Murazi ko na Yesu agomba gukiza umuntu yamanza guhamagara ba Yohana bandike ari ni bon. Je vraiment ndashima ubwo je ndiko ndumirwa mu bisanzwe bon ni ibintu ntari niteze ni ibintu nazindutse mu gatondo naje bwanje nakira apele bambwira ngo uyu munsi ngo Chimamanda ngaraza kukwibarutsa kwa umva kukuramutsa basi ego
ndavuga ati hoya izo ni blague ni content zanyu je nibajira ko ari content kandi kweri nkicakira message navye ati aujourd'hui barangemurira gasaki ndagira n'izina ry'umuntu aza kuyindungikira tukajima manda mugabo nagumye nibaza ni ama content yacu iki umubosi ndavuga ati none ibintu biri seriye kweli none ndabirebe ni biri serious bon par contre yivyo twaba dufa canke akazi twaba dukora c'est pas que turi mu ma content canke iki umuntu ari umukolege ari iki canke ari umuntu yene mwigeze kuba mwumvikana hama mugacanamwo nibaza ko kuza kuramutsa ingemu nta uyanka nivyo novuga kandi merci ndamushimire uranaje ikintu norenza ko donc kwanka igihugu canke kuvuga nabi indongozi z'igihugu namaranga mutima y'umuntu nivyo yatahuye of course ariko mu bundi buzima busanzwe burya turabantu rero je novuga yuko ibi ntazarabikorera donc wewe urashaka kuba utarubikeneye voilà ariko baze bararaba hari abantu babakenye gose wewe nukubera peut-être wibungenze avuga ati akwibarutse ariko hari abantu ngaha abagowe bamerewe nabi cyane frère rero par contre undi munsi ntazarabikorera umuntu ngo nuko ari muri game gusa canke ngo nuko ngo kumuramutsa ko n'amabarabara kandi ba diaspora urabona aba diaspora nico nashaka nanje kuterera baze bararaba baterera kuko hariho amabarabara mwamwe yagiye rononekara pana yuko muco mubivuga nkuko umengo muriko murashinyagurira igihugu canyu ngo amabarabara yarononekaye ngo rabango ca gihugu twama twavuze ivyo mwebwe mubona ko bitariko birakogwa ni mushiro mwimitahe bikogwa ego ko barayafise of course barayafise je murandaba nk'abanyandwa amajambo bandika ba pasi amajambo bandika nkarondera reaction nimwe bovuga ati urabona mama Burundi ryari yatanze amamatera kuri ETS urabona kuri ETS kya kintu nukubera hajya je nari ndabizi yuko hajya kuri ETS burya abanyeshuri biga barara hano habi urumva ariko rero indongozi canke abantu babagwiza tungana bafite amahera ni mu mukwiye kubera karorira abandi mukavuga ati ibi bintu bitagenda neza ko no bishobora kubikora kuko je ndisire twopfuma tubaduke dutanze ku mutima Chimamanda muri ro akarede hajya ntiyobura n'abantu 10 yokura bafungiwe amafaranga ariko kunegura kumavuga donc jewe sinzi vraiment ikije no kimushimira buke ibindi tuzobipfa ariko umutima wo gufasha twese ivyo tuzofa vraiment tuzobifa ariko uzogira umutima wo gufasha igihugu nabi vraiment je tuzobipfa muri commentaire bavuga ngo binkoka guhaye ugiye kwituka mu myaka yawe yose kwitukwa bon entre temps ivyo bintu ntavyo yigeze agira kuko n'umunsi yigera kumifana tutaravugana nabi atari uko ubu nyambwira ati numvise telefone ati jewe ndaza kukuramutsa ndarungi ku muntu ndaza kukuramutsa rero urumva nga muri iki kibanze ko mfata kumenga niwe yaje kundamutsa kandi nta muntu aza kukuramutsa ngo umushwimure ataje avuga politique nabi ataje avuga ubutegetsi nabi ataje avuga umuvyeyi wacu nabi muko barahinduka les amis arashobora kuzohinduka ko ugasanga yanagororotse yagiye ku murongo rero abantu baza kuvyakira bon ego orega mu bisanzwe twese ntitwakira ibintu kumwe wewe wakira ikintu kuri kote yiwawe nanje nkacakira ukwanje nawe ukacakira ukwawe kuko ntituri bamwe oya ntituri bamwe nta na gato kandi abantu dushobora kuba kumwe kandi merci nongeye merci kuko ndaza gusangira n'abandi usangira n'umuryango ndaza kuza kwijyaka nagoresha umwanya ndaza kuza kwijyaka bien sûr je ndambirwa n'ingoga kandi rero nuko menguri umuntu uzenye zo kwimuka ama procedure kwimuka ari kwikerera we ntacu sawa guys je narambiwe bye bye reje ubutumwa nabushikanye ciao ciao